Ngiyi imwe mu mpamvu kiratuma indirimbo zibiri Kirisese na Umutu zitariko ziragira amavyuzi ashimishije ngo twari tuvyiteze kuko twarabonye ko cari igikorwa gikomeye kirimo n'inguvu zikomeye. Ngiyi nindi mpamvu kiratuma indirimbo aha nihe yakiriko akiri iriko irigarura imitima ya beshi muri rusangi aha iwacu mu Burundi no hanze y'igihugu cacu c'u Burundi. Ndabereka impamvu indirimbo za Satubizi zitariko ziraduga cane gose, ndabereke n'impamvu indirimbo ya kiriko akiri iriko iragira amavyuzi menshi cane gose ku rubuga rwa YouTube. Vyuka TV. Yes, ndogiye kubaramutsa bakunzi ba Vyuka TV muri rusangi. Muri kumwe nanje Kide Damaya promoter kwa kundi nyene hahandi nyene muri Vyuka TV. Let's go, twagiye dutangurira kuri King wacu King Satubi. Murabona ko Satubi numwe mu ba legend dufise mu muziki ndunda. Satubi arafise collabo zibiri zikomeye cyane gose tuko turabona. Hello Kirisese ni indirimbo yakuranye n'umwe mu bahinyanyuzi bo muri South Africa Champulu Makezi. Kirisese igeze ku mavyuzi 2.2 mu mezi abiri yose. Ndikongoma ndaberekereza neza ukuntu uwo muririmbyi wacu King Satubi yakoze projet ayitegura nabi. Utire vyagenze gute? Uyu mu star wacu King Satubi yarasimbiye muri South Africa rondero umwe mu bahinyanyuzi yasanzwe ari umumesha mu gukora amapiano. Novuga ko Champulu Makenzo ari nawe mu bantu ba mbere bagize iki bavyaye amapiano. Satubi vyagenze gute rero? Satubi ikintu cyabaye yararondeye umwe mu baririmbyi akaba asanzwe n'umuhinyanyuzi wo muri Afrique du Sud Champulu Makenzo. Uti bapanga projet, sivyo bapanga projet yo gukora igikorwa cyitwa Kirisese. Ariko rero murabonye ko muri image novuga ko amashusho y'indirimbo ya Kirisese uwo muhinyanyuzi ntiyabonetsemo. Urabona ingene abana bagupfaniye intuntu y'ukukubona. Umuhinyanyuzi ntiyabonetsemo kubera ko ari kure. Byaragoye King Satubi wacu kugira iki kumuzana mu Burundi memeta kushika hari anyi muri Afrique du Sud kugira ngo bashobore kuba bokorana image bari kumwe. Urapfuye ubwo batwenga. Uti rero ku ruhande rwa audio byari bimeze gute? Ku ruhande rwa audio baduhaye audio ifise qualité imeze neza cyane gose. Ariko rero Satubi ahantu biriko birapfira. Iyi ndirimbo Kirisese imaze amezi abiri kandi yashizemwo inguvu nyinshi zikomeye cyane gose ariko muna Champulu Makenzo. Uyu Champulu Makenzo numwe asanzwe akomeye mu bahinyanyuze muri Afrique du Sud ariko tukirageje kureba ngaha anyi mu Burundi, mu Rwanda, Tanzania, Kenya novuga ati abantu beshi bamuzi. Satubi ariko se yakoze nirihe? Satubi nivyo yarakuranye collabo kandi cyari gikorwa ciza ariko rero ingorane yaciye haba ikomeye ku kintu cerekeye promo y'indirimbo Kirisese. Hari ukuntu abaririmbyi bacu badiringa n'umuntu wo hanze canke se umwe mu bastari abakuriye bashaka kugira iki gukora ico bitwa collaboration bakadiringa ko ukorana igikorwa meni badiringa kiyerekeye promo. Ugasanga Satubi ariko aritanga kora promo wenyene me ku ruhande rwa Champulu Makenzo ugasanga umenga ntibimureba. Nuheba ahubwo wihanure n'ukuri. Uti bimeze gute? Uyu Champulu Makenzo aha mu Burundi ndazi nta bantu beshi bamuzi. Wowe kwa dukurikirana kuri Vyuka TV tubwire Champulu Makenzo wari umuzi ntamumenyeye kuri Satubi kuri Kirisese. Mwabavyeyi imwe. Cyo kibazo ca mbere cabanje kuhaba. Champulu Makenzo sanga afise imbaga ziweze komakomeye nka YouTube, Instagram n'izindi nyinshi zitandukanye. Ariko rero kwigikorwa bakuranye na King Satubi Kirisese usimbiye ku mbuga za Champulu Makenzo nta nahamwe yigeze akora post avuga ko yakoze igikorwa. Yamenje. Yabaye igikoko. Hantu umuhungu wacu King Satubi ariko araburira amavyuzi. Tugaruke kuri kiriko akiri indirimbo yiwe iriko irakundwa cyane kirigarura ya beshi muri Afrika. Kiriko akiri yarabanje aravuga ati ndabona ko atazindi strategy nokoresha ntageze iki nashizemo inguvu mu gikorwa ngo ntangure gukora. Uyu muhungu wacu kiriko akiri yarabanje asimbira mu Rwanda areba petit bakunzwe cyane gose Morio Kids. Morio Kids murabazi n'abapeti bakunzwe cyane gose mu challenge bakora indirimbo zitandukanye. Ubu tuvugana ku rubuga rwabo rwa Facebook bafise aba followers bashika ku miliyoni 3. Abantu bakeya.
ndizera ko nawe kurakurikirana Vyuka TV aba petit Morio Kids urabazi. Tugiye ku rubuga rwabo rwa TikTok barafise abantu bakurikirana bashika kuri 959k followers. Abantu si bakeya. Acha reba asanga aba bapeti bari muri bamwe bariko barafasha mu kudoza indirimbo babicishije mu challenge. Umuhungu wacu Kiriko akina kindi yakoze. Yaciye asimba ahereza adiringa na manager w'aba bapeti wa Morio Kids bareba ukuntu bazogira iki bazofatanya mu kupushinga iki gikorwa Kiriko agomba atangure. Challenge ya mbere abanje kwikorera mu Rwanda ari kumwe n'abapeti ba Morio Kids. Iyo niyo challenge ya mbere yabanje gukora. Ni challenge novuga ko ikiza nta nguvu yari ifise mugabo bimaze kumara igihe kitari gitoya twarabonye ko byatangiye kuduga ukuntu abantu benshi bayikundishijwe nabo bana iriki irakundwa cyane. Aho turi ku ruhande rw'abo bapeti rwa Morio Kids urabona ko muri iyi minsi bari no hanze indirimbo baguma bakora challenge ari indirimbo ya Kiriko ahanihe, akaba ari nayo mpamvu indirimbo yaciye yinjira mu mitwe y'abantu benshi barayikunda. Apale ya nico indirimbo ahanihe irimwe amajambo meza kandi amajambo y'ikirundi atahura abantu beshi abarundi cyane n'abanyarwanda n'amajambo asobanutse kandi ni n'amajambo novuga ko ari ni mu bihe tugezemo generation tugezemo ari amajambo abajene bose bashobora gukunda meme n'abavye n'abamere bakoze kuzi bashobora kumviza indirimbo bakayikunda bagasubiramwo bakayiririmba. Ariho vyapfiriye rero kuri King Satubi kubera ko iyo ndirimbo yiwe Kirisese irimwe amajambo atumvikana kandi kindi naco murumva ko amajambo ari muri Kirisese atahura abantu bake bashobora kuyatahura. Harimo utuntu duke twumvikana ubu ibindi bintu birimwo ni ndimi menga dudatahura sinzi ngira ngo ni zimwe za Champro Makenzo. Kiriko akirire impamvu indirimbo yiwe hani hiri kirakundwa cyane. Abo bapeti ba Morio Kids basanzwe ari bamwe mu bapeti bariko baragira inguvu cyane gose ngaha muri Afrika. Kiriko akiri indirimbo y'impamvu rero ikirakundwa cyane ahanihe Kiriko akiri yifashishije abantu bakomeye ngaha muri ge navuga ko imba indirimbo ahanihe Kiriko akiri imba ifise miliyoni 2.6 ku rubuga rwa YouTube nk'umuliyoni umwe w'ama views wo buriko aturuka mwaba bapeti ba Morio Kids. Yabahaye amahera menshi yabahaye ivyunguka vyinshi kugira ngo bamwemerere kugira iki gukorana nawe ku brandinga iyi ndirimbo ahanihe nkuko bigaragara murabona ko iriko iranagera kure iriko irakundwa cyane. Okay, mwakoze cyane rero kudukurikirana hano tugarukirije ikiganiro cacu mu kiganiro Vyuka tuyage kuri Vyuka TV. So ciao, thanks you amaze kora subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV ngasaba nawe utarakora subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV wabidufashamwo wowe bukoze. Ciao naho ubutaha. Vyuka TV.